Baramutse mwese mudukurikirana kuri no rubuga rwacu amahoro cyane amatuye ijyanye no mu mihinga itandukanye y'isi turabaramukije amahoro kandi tubifuriza ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kuberekana none ingene dushobora turi mu rubuga rwacu rwa YouTube dukoresheje telefone ingene neza na neza turi muri telefone nyene dushobora kuraba urubuga rwacu ingene gwifashe na cyane amasaha dufise abone dufise nuko turaja muri telefone yacu tugafyonda ahanditse YouTube Studio YT Studio ariko nanone murabona yuko dusanze tutari connected turamanza tukiconnecta kugira ngo bikunde dushobore gukora neza ivyo dushaka gukora. Voilà, murakoze cyane de votre patience, voilà. Nuko rero turinjira muri YouTube Studio muri YouTube Studio tukaja ngaha tucinjira tuca tubona mu minsi 28 heze turabona igitigiri c'amavyuzi twaronse, tukabona n'igitigiri c'amasaha bamaze kuraba ibintu tuba twashizeko tukabibona muri rusange dukiritse ngaha dufyonze ngaha kuri analytics canke données d'analyse niho haca haza neza na neza murabibona amavyuzi tumaze kuronka muri imisi 28 niyo bafatirako, niyo YouTube ifatirako. Amasaha tumaze kuronka murayabona 339 ababone muri no misi 28 ishize duhereye uno munsi tukamanuka imisi 28 hanyuma tuca turaba ababone 60 hamwe n'ibindi rero nka contenu aho dushobora kuraba video imwe ivyo yaduhaye. Turabe nk'iyi video yitwa ngo ibitangaza ivyo yashoboye gutanga turayifyondako turi muri analytics tuca tubona yuko ifise yaduhaye amavyuzi 1500 ariko murabona ko ari depuis sa publication kuva ibaye publié. Hanyuma amasaha imaze kuduha ni 86 murabona c'est pas vraiment ababone imaze gutanga ni 35 kuva igiyeko. Ni nkuko dushobora kuraba mu gihe kimwe mu gihe gitoya kugira turabe mu gihe gitoya tuca dufyonda ngaha. Tumaze gufyonda ngaha turagenda murabona mu masaha 28 yavyiba yaratanze tuca tubibona vyiba yatanze amavyuzi 81 mu minsi 7 yatanze amavyuzi 127 mu minsi 28 ya naho tuca turaba ivyo yatanze 386 mu minsi 90 naho tuca turaba ivyo yatanze 987 mu minsi yose yatanze no kuvuga si minsi yose mu mwaka yatanze 1576 views. Hanyuma depuis toujours dufyonze kuri depuis toujours niho tuca tubona no kuvuga igihe cyose kubera tuyishizeko imbere y'umwaka muri umwaka no kuvuga ivyo muri uno mwaka kuri 365 jours nico gituma bingana n'ivya depuis toujours. Ego voilà, tugomvye turashobora no kuraba ingene babiravye no kuvuga bagize recherche kuri YouTube babaye 144 abo YouTube ya propose bakaca bayiraba babaye 377 abayirondeye bariko baranaviga nyene bisanzwe 249 abaciye kuri muri playlist nsanzwe fise n'ibindi mugenda murabona uko abantu baravye video yanje bayiravye gute bije gute nibi muca mwihweza. Turaheza tugasubira inyuma kuri views tukaja no ku masaha nayo tukaraba aya masaha dufyonze muku turi muri analytics dufyonze muku uca tubona aya masaha
ya depuis la publication tugomvye turaraba muri 24 heures yari ifise amasaha ngahe yari ifise amasaha abiri ni amasaha abiri 2,2 mu minsi indwi naho yari ifise amasaha 6 mu minsi 28 yari ifise 22,2 mu minsi 90 naho yari ifise 59 heures et demi voilà muri 365 naho urabona ko ari 86.6 ni kuvuga ni yose naho twara depuis toujours ko yatwishize ko vuba tuca tubona ko ari 86.6 nyene nuko rero dushobora kuraba amasaha ni nkuko dushobora turaba ikindi turi burabe turasubira inyuma dufyonda nga tuce turaba aba abone turafyonda ko tukaraba depuis la publication imaze kuronka aba abone 65 mu masaha 28 yari yaronse abone umwe no kuvuga umuntu yayiravye agaca aklika kuri subscribe yari umwe mu minsi indwi bari batandatu mu minsi 28 bari 15 mu minsi 90 bari 41 mu gihe kuva tuyishize kimaze kugira aba subscribers 65 na depuis toujours ko yatwishize ko muri no mwaka no kuvuga ivya 365 jours bingana n'ivya depuis rero mu gihe ugomba kuraba ibitavako kuko ku kijanye n'amasaha dusubiye inyuma gatoya no kuvuga amasaha reka akarore dufyonde kuri video imaze ko umwaka hano turaye video imaze ku mwaka hano video imaze ku mwaka sinzi ko itworohera gutora ariko reka tugende muri contenu turayitora video imaze umwaka ahubwo reka ngire imaze imyaka myinshi kuko irimwo nkiyi imaze imyaka 8 nkiyi imaze imyaka 8 kadufite ngaha tuca duklika muri analytics kamanze nishura aba bantu batwandikiye voilà thank you c'est très important il faut répondre aux commentaires kuko uba yagize commentaire aba yitanze nawe il faut yuko witanga mu kumwishura voilà tuca tugira analytics yayo turabona yuko contenu sorry sorry voilà turafyonda muri analytics reka nsubira inyuma tufyonda nga analytics murabona ko ari ngiyi cha dufyonda hanyuma tumaze gufyonda tubona cette vidéo enregistrée 18 views au cours de 28 derniers jours no kuvuga muri iyi minsi 28 yagize 18 views gusa voilà hanyuma tushobora amasaha nayo yagize 0.5 bana ko agafresh kamanuka no kuvuga nta bintu iriko irakora cyukuri nta mwabone numwe yaronse yaje aciye kuri yo ni arico gituma ari vyiza kuguma mushirako ama video mashasha ni vyiza voilà et puis dufyonze ngaha rero muri reka tura amasaha nivyo twariko turavuga amasaha ni kuvuga turavye ngaha mu masaha turabona yuko 28 jours yagize 0.5 90 jours yagize 1.6 365 yagize 4.7 aya rero niyo masaha gushika ngaha kuri 365 niyo masaha ashobora kuba compte mu bya monétisation ni kuvuga niyo masaha ushobora guharura mu gihe wowe ukwije 4000 heures muri 365 kugira ngo ukore ibya monétisation iby'inyuma y'umwaka ntibabiharura kuko murabona ko ino biriyo disons tugize depuis toujours murabona yuko depuis toujours yagize 10,1 ariko muri 365 murabona ko yagize 4.7 ni kuvuga izi 4.7 nizo ziba considéré ibi bya depuis toujours ntibiba considéré voilà nico nari ngomvye kubereka turavye muri 2023 naho yagize 1.3 muri 2024 yagize 3.5 voilà
muri septembre 04 octobre ainsi de suite. Voilà, ugize depuis toujours urabona ko amasaha ni 10.1 ariko izi ntiziba konte hageze mu bya monétisation. Aya masaha ntabaharugwamo nivyo kwagumamwo depuis toujours ukabona watch time maze kugira, ariko muri monétisation uharura uhereye kuri 365 jours. Voilà, je pense que je me fais comprendre. N'ibindi byose ukeneye kubiraba uca ngaha nyene ukagira ruturu kinjira mu mababone nabo maze gutanga ukaraba depuis muri 28 90 urabona ko atamabone numwe muri 365 yatanze ababone maze ni benshi sana 98 mu mwaka wose. C'est bon vraiment. Et puis ukaraba muri novembre nta numwe, octobre nta numwe, septembre nta numwe, muri 2024 yose ni sana 98, muri 2023 ni umwe gusa. Depuis toujours yatanze abone muri rusange bangahe 201. Voilà, je pense que je me fais comprendre. Nibaza yuko umwe wese ashoboye kuba bitahura. Uwo hari ico datahuye ni yandike muri commentaire, yandike ikibazo ciwe, hanyuma tuzokimishura mu kiganiro tuzotegura. Hanyuma turabashimiye cyane, nuko gufyonda subscribe, mufyonde like, mufyonde na comment kugira ngo mubaze ico mutashoboye gutahura cyangwa muterere iciyumviro. Ariko kandi nanone muce mugira share pour partager. Merci beaucoup, merci, je vous remercie, merci.